iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri interinete ni kuri wa3.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. Leta y'u Burundi irashima icyemezo cyaraye gifashwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gifitanye isano n'ibihano, gukuraho ibihano byari byafatiwe urwego rw'ubukungu byari bimaze imyaka 6. Bije rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ivyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri. Twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ivyo bihano byafatiwe ubundi vyohava. Ni byiza cyane ko ingingo yarayifashwe, twayakiriye neza cyane. Abarundi ubu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Albert Shingiro. Inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho ya Libya yafashe icyemezo ko nta matora azaba muri uyu mwaka. Naho muri Sudani, intumwa y'icyo gihugu iri mu rugendo muri Israeli rufite intego yo gutsimbataza imigenderanire. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa ya Sudani iri mu rugendo muri Israeli rufite intego yo gutsimbataza imigenderanire. Frederic Nkundikije arakomeza iyi nkuru. Iyo ntumwa y'umukuru w'igihugu ca Sudani yashitse mu gihugu ca Israeli mu ntango y'indwi. Imigenderanire hagati ivyo bihugu yasubiye kuba myiza mu mwaka wa 2020. Yamara kuba intumwa z'ivyo bihugu zisubiye kugenderanira, nta masezerano yari bwasubire guterwa ko igikomo hagati ivyo bihugu. Amakuru atangwa n'itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters avuga ko igisirikare ca Sudani arico cafashe iya mbere mu ntumbero yo gusubira kunagura imigenderanire mu gihe imirwi y'abasivile yahora igonanwa kubikora. Ico gisirikare cafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019, nyuma yaho gitembagarije uwahora atwara ico gihugu Omar al-Bashir. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rirasaba ibihugu bikize amadolari miliyari 16 kugira ngo ribashe kurandura COVID-19 ku isi. Thomas Kamirindi arakomeza iyi nkuru. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko siyansi yaduhaye ibikoresho byo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ati isi ibisaranganyije neza uko bikwiye, dushobora guhagarika umuvuduko wa COVID-19 muri uyu mwaka. Muri urwo rwego arasaba ibihugu bikize gutanga umusanzu wabyo bigomba mu mugambi witwa ACTA kugira ngo ufashe n'ibihugu bikennye gukingira abaturage babyo bose, kubapima no kubabonera imiti. ACTA yashinzwe n'ibigo mpuzamahanga by'ubuzima, Banki y'Isi yose na Fondation Bill and Melinda Gates, iyobowe na OMS, igamije kugeza byihuse ku bihugu bikennye ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Imwe muri gahunda zayo ni COVAX, igomba guha ku buntu inkingo za COVID ibihugu 92 bikennye. Hagati mu kwezi kwa mbere gushize COVAX yari imaze gutanga doze miliyari 1. Umugambi ACTA ukeneye ingengo y'imari y'amadolari miliyari 23 na miliyoni 400 ku gihe cy'umwaka guhera mu kwa 10 2021 kugera. Urakoze Thomas Kamirindi na Frederic Nkundikije ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mutugejejeho. Ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bibutse ko mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interinete kuri wa3.radio.voa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Burundi yaraye ishimye icyemezo cyafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi cyo gukuriraho icyo gihugu ibihano mu rwego rw'ubukungu byari bimaze imyaka 6. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yabimenyesheje mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Bujumbura, avuga ko ari ingingo ije gushimangira ko muri icyo gihugu amahoro n'umutekano byasagambye kuko ibihano byari byafashwe hashingiwe ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'umutekano muke. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
bije rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ivyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri. Twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ivyo bihano vyafata ubundi vyohava. Ni vyiza cane ko ingingo yarayifashwe, tukaba twayakiye neza cane, abarundi bayakiye neza. Nk'uko mubizi rero amahoro n'umutekano ariho mu gihugu. Ibihano bituvuye ko bizotuma bamwe bagwizatunga b'abanyamahanga bashaka kuza ino atantambamyi, hanyuma twongere dutsimbataze imigendere myiza n'ivyo bihugu biciye kubahana no ku neza y'abenegihugu y'ivyo bihugu hamwe n'Uburundi. Nkaba rero ndababwiye yuko amahoro yamaze kuboneka, tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, yuko ivy'imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bintu bijyanye n'ubutunzi, ku bijyanye no kuzana abagwizatunga bava mu mahanga bazi Burundi, kandi no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu. Ubugira gatatu n'irya byo kurahura ubukerebutsi n'ubwenge twita mu Gifaransa transfer de technologie. Hanyuma ubugira kane naho twubaka inyubakwa z'iterambere nk'ibibuga by'indege, ibivuko, amabarabara y'indarayi n'ibindi, kugira ngo tugende dutera imbere, tuve mu ivyo vya politike n'ivyo byo kujyana hagati y'abarundi cyangwa kujyana hagati y'uburundi n'andi makungu. Ubu rero tugiye gukora twubahana kandi twese dushira imbere ineza y'abenegihugu. radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Perezida wa uganda yoweri museveni yatoreye generale abdel kandiho wahoze ayoboye iperereza rya gisirikare muri icyo gihugu kuba umwe mu bayobozi bakuru muri polisi ya uganda. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na Geoffrey Mutagoma. Byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu mu itangazo yashyize ahagaragara rivuga ko General Kandiho ahinduriwe imirimo rinamukeza. Polisi ya Uganda nayo yasohoye ubutumwa ikeza uyu muyobozi. General Abel Kandiho ahawe uyu mwanya nyuma y'ibyumweru 2 gusa atorewe kuba intumwa yihariye ya Uganda irebana n'iby'umutekano muri Sudani y'Epfo. Yashyizwe kuri uwo mwanya akuwe ku buyobozi bw'iperereza rya gisirikare muri Uganda. General Kandiho abisikanye na General Major Jack Bakasumba wahawe umwanya General Kandiho yari aherutse gutorerwa. General Kandiho yakunze gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko ari ku isonga ry'abahohotera abanyarwanda batuye muri Uganda. Ikurwa rye kuri uwo mwanya ryari ryagaragariye bamwe nk'ikimenyetso ko Uganda yumvise ijwi ry'u Rwanda, ndetse bikurikirwa n'uko u Rwanda rufungura umupaka w'icyo gihugu. Kuba agarutse muri polisi ya Uganda, urwego rushinzwe umutekano noneho rukorana n'abaturage cyane kurusha igisirikare, byakiriwe mu buryo butandukanye ukurikije ibitekerezo bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe barabona ko ari intambwe isubije inyuma umubano w'u Rwanda na Uganda, abandi bagakeza General Kandiho bamushimagiza ko ari intwari yashoboye kugarura umutekano muri Uganda, bityo bati umwanya hawe uzarushaho kunoza umutekano muri icyo gihugu. Umwaka ushize Amerika afata ibihano General Abel Kandiho n'abandi basirikare bakuru bakoraga mu rwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda, ibashinja kwibasira abantu babaziza ubwenegihugu, ibitekerezo bya politike cyangwa kunenga ubutegetsi bwa Uganda. Leta ya Uganda yavuze ko ibabajwe n'ibyo bihano Amerika yafatiye abo bayobozi ba gisirikare. Bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri uyu wa gatatu tariki 9 kwezi kwa kabiri, ishyirahamwe rya Caritas ritabara imbabare mu mujyi wa Uvira ryatanze inkunga y'ibiribwa ku miryango 1450 y'abaturage bo muri Groupement ya Bijombo bateshejwe ibyabo n'intambara y'imitwe yitwaje ibirwanisho yibasiye ako karere kari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara zibasiye Groupement Bijombo iri mu birometero 60 uvuye mu mujyi wa Uvira, aho twabasanze kuri Caritas Uvira baje gufata inkunga y'ibiribwa igizwe n'ifu, ibishimbo ndetse n'amavuta. Barashima uyu muryango wabibutse kuko bari bamaze imyaka irenga 4 baratwikiwe amazu ariko batarahabwa inkunga iyo ariyo yose. Sabira bya Mungu ni umuturage wo kumurambya Kanogo, ari mu bahawe iyi nkunga. Twari tubayeho mu buryo nyine butameze neza kubera ibibazo twagiye duhura nabyo by'intambara ziradusenyera, ziradutwikira, ibyo kurya byarahiye, nta kindi icyo ari cyo cyose dufata. Twari tumeze mu buryo bumeze nabi cyane, ariko bukeye ejo bundi barabitubwira ngo tuze gufata abagira neza, tuza gufata ibyo kurya hano Caritas duheza ibyo kurya, baduhemba neza. Ibyo duhaye dufata ko turafata ifu, amavuta, umunyu n'ibishyimbo. Ibyo bintu byatunejeje cyane, twabonye kuko ari byiza, kuko n'ubundi bakomeza bakatubwira gutyo bagira neza bakaguma bakadufasha. Micombero Binono yakoze urugendo rw'iminsi 2 n'amaguru aza gufata iyi nkunga y'ibiribwa. Avuga yuko yatunguwe n'uburyo abaturage benshi bateshejwe ibyabo n'intambara bibuze ku rutonde rwo bari guhabwa iyi nkunga y'ibiribwa. Naje gupokera mvuye muri lokalite Mugogo bare Muramza, no responsable wayo ariwe mu chef coutumier. Shitse nsanga nta bantu basose, avenimwe niyo sohoye abantu batatu. None kuri ubwo tukaba dusaba yuko boza basaba abashef akaribo batanga amazina cyangwa se abarepresenta babo, kandi n'igihe cyo gupokera bakabatumiza bakaza. Yuko ko turabona hari abantu benshi tudafite ruguru bahaye bapokera, tukabona yuko ibintu bahaye babipirate n'izina ko bapokeza Bijombo ariko kandi atari. Tukaba twifuza kabisa yuko ico kintu bagisubiramo, ko badutekereje akabare ku bari abantu bose basigaye cyangwa se basimbye bakabapokeza. Sebineza John we yavuye muri lokalite ya Kajembwe, asaba amashiramwe abagira neza ko yajya atangiriza inkunga mu Bijombo aho kuzitangira muri Uvira, kuko bibagora cyane kuza gufatiriza inkunga mu birometero birenga 60 naho batuye. Turaza tukarara mu nzira, bwaca tukagenda undi munsi tukabona kugeraho bapokerera. None murabizamura gute ibi bintu? Ni ikibazo gikomeye kubizamura, ni ikibazo kuko ni imisozi, ni ukwikorera, nta barabara. Ico kintu naco kigoye abaturage, kandi abantu benshi ni abasaza, kugira ngo bikorere babirenze iyo ku misozi ni mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. Tukifuza kuko abanyabijombo boza bapokerera mu Bijombo, akaba ariho bapokerera, inzira zifite umutekano mukeya, abantu harimo abasaza badashobora kuza, badafite nabo botuma kugira ngo baze kubafatira ibintu byabo, baza badupokereza mu Bijombo iwacu. Nubwo abo baturage bafashe inkunga y'ibiribwa nyuma y'imyaka irenga 4 bari mu ntambara, bavuga yuko nta mazu cyangwa ibikoresho byo mu nzu bafite, kuko byose byatwitswe n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Turifuza kuko boduhereza ibintu byo kuraramo, kuko byo twararagamo byose byarahiye, byo kuraramo amatara, ibirengeti, ibikoresho byo mu nzu, amasafuriya, amasahani, byose byarahiye. Ubu ngubu turara hanze mu buryo bugaragara, abana bari mukuraho barambika umusaya, kuko ibyo twari dufite byose byangiritse, ntanka tugifite, nta matungo tugifite, turi mu buzima bubi, n'ubuzima bumeze nabi cyane, butameze neza. Ariko turifuza kuko nanone bagira neza bakomeza bakaduhereza, kuko baduhaye n'abandi botugoboka, iyindi amandi ma association tugoboka, nanone nakagira ico duhereza. Ubuyobozi bwa Caritas Uvira buvuga yuko inkunga buri gutanga ku miryango 1450 yabateshejwe ibyabo muri Bijombo bwayihawe na Caritas Espagne, kandi ko bwatanze inkunga ku baturage babaruwe. Gusa ubuyobozi bwa Groupement Bijombo buvuga yuko hari abandi baturage barenga 26,000 batwikiwe amazu, abandi bahungiye mu mashyamba, batarigera bahabwa inkunga n'umunsi n'uyu. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1
9 5 ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. ijwi rya amerika ni radiyo yanyu. radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. ibiganiro byacu birakomeje. mu gusoza akaruhuko k'ibikorwa bya leta yarimwo mu kwezi gushize, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendereye abavuzi b'ingoma bo mu ntara ya Gitega mu kibanza cy'imico kama y'igihugu cya Gihushora. Perezida Ndayishimiye yavugije ingoma ari kumwe n'umurwi waho. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye n'abahinga babiri ku mico kama n'uruhare rw'ingoma mu mico ya Kirundi. Profeseri Emile Mworoha ari mu Burundi na Patrice Ntafatiro asanzwe ari umuvuzi w'ingoma muri Canada. Ntafatiro aratangira avuga ku myambaro, ni imyambaro y'abavuzi b'ingoma mu Burundi, abatimbo. Neza na neza hajya y'abatimbo bariko baravuza ingoma barambara bakikwiza. Kera bambara impuzu z'ibiti, ariko ubu bambara impuzu zisa n'amabara y'ibendera ry'u Burundi, ni ukuvuga ibara ryera, ibara ritukura n'irisa n'urwatsi rutoto. Hanyuma baheje kuzambara barashirako igihete, barashirako ubuna, barashirako novuga nti n'igitembe, baraba bafite n'imirisho, barashirako n'icumu, ariko cane cane kuvyo nugaruka ko kuri nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ariko aravuza ingoma yarashizeko umuhivu. Umuhivu nawo wari novuga nti n'ikintu umwami yambara, n'ikintu umuntu akuze cyane, novuga nti umuntu asa n'indongozi yambara. Yarambaye umuhivu rero, arambara igihete, arambara n'impuzu. Kandi ko ndaho nyene yarashoboye ukuntu bahora bambara imigwebero mu Burundi, siya mpuzu bavuza ingoma bazita imigwebero. Ku bisanzwe bahora bambara impuzu y'imbere ikaba ari yera, hanyuma iyindi rero bakaca novuga nti igikwembe kimwe kikaba gitukura, ikindi gikwembe kikaba gisa n'urwatsi rutoto. Igikwembe gisa n'urwatsi rutoto kigahindukira kikaja inyuma, imbere hakaboneka novuga nti igikwembe gitukura. Ubu rero ku bavuzi b'ingoma nka bose ndaza kubishikako uko mwakavugiza ingoma uko mungana mwese, nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatweretse ingene bambara impuzu, ingene bambara imigwebero. Ubu ujya mu gwebero usa n'urwatsi rutoto uzohora uja imbere, umugwebero usa n'utukura nawo ukaja inyuma. Umwami ntihenda yakoze ikintu baca bakira uko nyene, naho nogeza murakaramba mugwire muhere ku ngoma. Murakoze cyane. Kumbure uraza kutubwira ibyerekeye uko kuntu bamwe bamubona nk'umwami abandi bakabibona ukundi, ati ni umukuru w'igihugu si umwami. Reka mpindukire kuri mushinga ntahe Mworoha mu gihugu cy'u Burundi. Namwe uko mushinga ntahe Ntafatira bisiguye, inyambaro z'umuntu ariko aravuza ingoma ziba zifise izindi siguro, kumbure zongere kuzo mushinga ntahe Ntafatiro asiguye. Wakoze. Umwambaro w'abavuza ingoma kera nk'uko yabivuze, kera hariho impuzu z'igiti, hanyuma rero nivyo bambara. Hari naho bambara n'icyato, kuko hariho bambara icyato babyina hariya mu Kirundo. Mugabo n'abavuza ingoma nabo nyine barashobora kwambara ishato, abandi nabo bakambara izo mpuzu z'igiti. Hanyuma rero bakaba bafise cyane cyane n'iyo mirisho, hakaba n'ububaje imbere arabereka ingene bashobora gutamba. Urumva rero nk'uko yabivuze, ubu naho hariho cyane cyane kwambara impuzu zijanye n'ibara n'idarapo y'Uburundi, y'ibendera ry'Uburundi. Inyambaro rero ni uko zari zimeze, zagiye zirahinduka uko igihugu imyaka yagiye irahaca. Ego uravuze n'imirisho ngene bayiyobora. Abo tubwira kumbure ingoma zimwe zimwe baravuga ko zifise amazina, zifise ico zisigura nazo nyene. Ingoma zirafise amazina. Ubwa mbere ni ukwibutsa yuko
ingoma yari intambo cyane cyane yari yerekeye umwami, yavugiriza umwami. Nta muntu asanzwe yashobora kuvuga ingoma. Ibyo byahavuye biza rero mu nyuma. Novuga yuko ingoma yari anarwa yari yatambira umwami. Mugabo kandi ikindi umuntu yomenya ni uko umwami kera yaravuze ingoma, mugabo yayivuga cyane cyane nka rimwe mu mwaka, kuko ingoma murazi yuko yari yo sembore y'ikimenyetso cy'igihugu. Umwami niwe yatanga umurisho wa mbere, bakumva rero ayivugiza kuri kagenda, abandi batanguye izindi ntambo zose zerekeye ingoma, abandi batimbo bose, ni ukuvuga abatimbo abakana ingoma, mugabo bakongera bakanazitamba. Niho rero baca batangura. Hariho urukinzo ariyo yatuma umwami bayivuza igihe umwami yibambuye, ni ukuvuga byutse canke agiye kwibikira. Hariho rero n'izindi ngoma zisanzwe nk'abo z'igishora, arizo bita murimirwa, arizo bita rucitseme, bari hariya igishora. Hariho n'izindi nyabuhoro, ingoma bavuga y'amahoro, yari hariya cyane cyane ibanga. Ego, urakoze cyane. Umushinga nahe nta fatiro namwe duhindukire kuri mwebwe, mwavukiye mukurira mu ntara ya Gitega neza na neza mu Gishora, muravuza n'ingoma mu Gishora mukiri bato, kuva mukiri bato ubu mubandanya kandi no kuvuza ingoma ngaho mu gihugu ca Canada. Ingoma amazina yazo n'ibindi byerekeye uko zivuzwa mwotubwira, hama mugire ko mutubwire ko mwakiriye aho mubonye umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Evariste Ndayishimiye avugije ingoma, mwavyakiriye gute? Ingoma ziri ubwoko bune. Hari ubwa mbere na mbere ingoma z'ubwami nk'uko mwubahwa Emile Mworoha yabivuze, za Kagenda, za Rukinzo n'izindi. Hanyuma hari ingoma z'abatimbo zijya zivuzwa mu Gishora, mu Mwihigiro, Ikidasha n'ahandi. Hariho n'ingoma z'ibisharizo zijya babaza hamugasanga ziri mu mazu. Hamubwa kane hari ingoma zivuzwa mu masengero cyangwa ingoma usanga zivuzwa nko kw'ishure rinaka kugira ngo abanyeshuri batonde neza n'ibindi. Jewe nagomba kugaruka ku ngoma z'abatimbo zijya zo mu Gishora cyangwa zijya z'Imakebuko. Burya ingoma ziri ubwoko butatu naho uzibona kurya. Hariho ingoma ya mbere yitwa Kirota, nijya ngoma ntoyi. Ijya ngoma rero ni ingoma y'Imana. Ijya ngoma s'Imana mugabo ni nka kujya k'umusaraba, ni kujya k'umudari ku bagatolika, ni ukuvuga ni ikintu cerekana Imana. Ijya ngoma rero kaja kagoma gatoyi kitwa Kirota, ni ingoma y'Imana. Kandi misi yose bavugije ingoma, ijya ngoma ibwiriza kuvuzwa igashemezwa kubera umuntu aba arashemeza Imana. Haca haba iyindi ngoma yitwa Inkiranya. Inkiranya ni ijya ngoma iri imbere ya zose. Kumbure abavuga Igifaransa bayita solo, mugabo ni ingoma y'Inkiranya. Ijya ngoma yitwa umwami. Ijya ngoma yitwa umwami. Umuntu ariko aravuza ijya ngoma burya bari umwami. Hanyuma haca hakurikira rero ibishikizo. Ibishikizo ni zijya ngoma zivuza zikavugiriza uri karatamba, cyane ari uri karatamba ari imbere. Hakaba n'amashako, ni zijya ngoma ziguma zivuga zitaruhuka. Ibyo bishikizo rero n'amashako byitwa igihugu. Kuko mu bishikizo harimo n'ingoma imwe bita umushinga ntahe bakayita umugabo. Ku bisanzwe ubu ingoma bazivuza gutariko, hajya iyi ngoma y'Inkiranya ikirungerewe, habwiza gusigara iyindi ngoma imwe yirungerewe, hanyuma zikaza guturirwa iyo Inkiranya igaturwa, ni ukuvuga kujya baba bariko baravuza ingoma baje bazirungereye, hanyuma Inkiranya igaturwa, hanyuma rero hakabona kuza guturwa iyo yindi ngoma ya nyuma. Mugabo barabihinduye, usanga ingoma y'Inkiranya ari we mwami ariyo ijya guturwa bwa nyuma. Aho rero ku kibazo cya kabiri, jewe mbonye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avugije ingoma, naranezerewe cyane. Nagize nti iryavuzwe iratashe, ndaza ko bishikako. Yarerekanye ko Uburundi ari hanga. Je nararyohe ko narabonye ko Uburundi ari hanga. Kubera iki? Kubera arateye iteka imico kama y'Abarundi, arambuye inyambara abami, arambaye
imigwebero arambuye ibiraco asigara ibirenge bisa muri ajya amabuye n'ingena meza ajya amabuye byarakomeye gose je naravugije ingoma mvuye muri Canada ajya amabuye arahekenya mu birenge byose arakura acaba rero arijishe bugufi abararenganuye ikintu canjoheye gose nta musozi yarakorotse ndakabonye kajya kantu kimwe kingahe amusozi yarakorotse kubera iki yaraheje kurenganura abari bararenganijwe muribuka abanyagishuri nyene barenganijwe ukuntu zizabigarukako yaraheje kubarenganura rero kumbure nico bashaka bari baheje ku kirongo yaravugije ingoma hamwe nabo aratera iteka imico kama y'Uburundi n'intonogeza ngaha kugira ngo ndaguha ijambo. Reka rero duhindukire ku mirongo ya telefoni n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika barafise ico baterera barafise n'ibibazo babaza. Reka mpindukire nakire Martin Mwana turi kumwe ku murongo. Niho ndi ndabaramukije. Amahoro neza duhamagaye uri hehe? Ndi mu gihugu ca Kenya. Ku mazina nitwa Martin Murerangabo. Ego. Kubona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe akaryo ko guhura n'abo twokwita abanyagihugu bo hasi akemera kwiringanisha nabo agakura twose reka tuvuge inyambarabami inyambarabakuru akajya hamwe n'abatimba agakora ikirato akambara umwambaro w'ingoma agatamba twavuga ko yahaye agaciro ingoma zacu. Hanyuma ikindi twavuga ko koko yareretse akarorero abandi bategetse kuko ubundi yaraberetse ko bitarangirira gutorwa ukagenda kwicara hariya hejuru ku ntebe ariko bikenewe ko ugaruka ukibuka bagutoye hakabaho ikibanza muhuriramwo mukaganira ukabereka ko inyuma yo gutorwa kwita umutegetsi hariho icyumviro kibafite ko kandi utahura ubuzima nabo nyine hariya hasi barimwo. Hanyuma ibi twavuga twibuke ko byabaye nyuma y'uko hari haheze amezi makeya avuye mu gihugu cya Kenya aherekejwe n'ingoma. Ntibyarangiriye mu kugenda kwerekana ko umenga ingoma y'Uburundi ni igikoresho cyo kwinezereza gusa ariko hariho ijambo ifite mu gihugu cyacu irafite ishingiro irafite twavuga ko niryo shingiro ry'imico y'igihugu cyacu. Ku bwanjye rero novuga ko nabihaye agaciro narabishimye kuko n'akarorero keza n'abandi bategetsi bagenzi be bofatiraho. Urakoze cyane Martin. Reka mpindukire nakire wundi ku murongo wa telefone Pascal Nkunzimana naba ntihenze izina ryawe ry'ikirundi. Pascal turi kumwe ku murongo. Yego. Amahoro neza. Amahoro cyane mama. Uduhamagaye uri hega Pascal? Bendi mu Cankuzo aho bitwa muri komine Mishiha ku mupaka wa Gahumo. Umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi yakoze ibintu byiza cyane byo gushigikira abenegihugu mu bisata byose abenegihugu bariko barakora akaza akabashigikira. Ndabona igisata ca mbere c'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu arabikora kugira ngo abenegihugu abereke akarorero kugira ngo abenegihugu babone ko batariko baritamba bonyine mu bintu byose ko umukuru w'igihugu abashigikiye. Icyo cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga mushobora gusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa3.radio@voa.com ndetse no kuri YouTube. Ni radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Mbibutse ko ibiganiro byacu tugiye kubisoza ariko tubibutsa hamwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa ya Sudani iri mu rugendo muri Israeli rufite intego yo gutsimbataza imigenderanire. Ishami rya ONU ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko gishaka miliyoni z'abaturage bo mu ihembe rya Afurika bugarijwe n'inzara bakaba bashaka amafaranga yo kubagoboka kugira ngo babone ibiribwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS risaba ibihugu bikize amadolari miliyari 16 kugira ngo ribashe kurandura indwara ya COVID-19 ikomeje kugariza isi. Mbibutse rero ko hari radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Kelly Nashwan yarafatanije na Dieudonné Cyubahiro na Nadia Taha. Kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mwese aho muherereye hose.